Igihe cy'isaha zitanu zo ku mutaga ni ku bushikiranganje mu byo bujejwe harimwo uburimyi n'ubworozi byatanguye batazi neza ingene bihava birangira. Ahambere bari bijiriwe harimo n'abari bafise ubwoba bibaza yuko icyabazanye kidahava kigenda neza. Aha rero bakaba bari baje kwitura umushikiranganje ngo abatunganirize mu kubakurako umugwizatunga yitwa Nahumu Barankiriza kuko ngo agira birukane mu matongo basanzwe barimamwo yo muri komine Gihanga intara ya Bubanza aho bita mu Rukoko ku mutumba wa Gihanga zone Buringa. Aha rero bakavuga ko uwo nyene gushaka kubatwara amatongo yabo wewe ngo amatongo yiwe asanzwe ari aho bita Igihungwe zone ya Gihanga nyene. Bahejeje rero kubonana n'umushikiranganje icuka cahavuye kiba ciza kuko ngo yahavuye rero abahumuriza. Ahubwo turanezerewe rwose tuvyumvamo kamwe hadutungiye abana twari tuharimye imyaka myinshi hari hadutungiye abana twahakura ikirimwa cy'umuceri tukashira ibijumpu tukashiraho pasteke utugori kandi ibyo byose byaguma biza biratembera mu makungu bagenda bagura none nk'uburumba twari tugiye kwicara kubaho nabi gose. Yego turashimiye Imana gose turashimiye n'abadutunganirije Imana ni mpezagire. Jewe nitwa Nizeyimana Reniride. Yemwe mbere manje kuko mama ndakuye ubwazi ko abantu urumva twari tugiye gupfa nabi ubu abana bagiye kurya akajumbu bagiye kurya kapasiteke bagiye kurya impuzu y'agakore bagiye kurya agaceri ubu turaryohewe cyane ko tugiye gusubira mu matongo yacu. Nitwa Niyonzima Sitazi tugiye kumererwa neza kugira n'abana tumaze kurima utuntu kugira ibyo twezeze turonke ukuntu abana biga. Yego Nitwa Nirampeba Francine. Baje gufata ingingo ko mu Rwanda yamukorera haje ahantu bindemere. Numva ndyohewe cyane na mwaburya abana banje bari barahevye ishuri mugana ariko ndipfuza ukuntu nabasubizamo. Ubu unyabuca ndabasubizamo kugira babandanye biga. Nahora ndabajana kugira bamfashe guhiga gatasha kugira babeho. Ariko ubu unya ndarosa aho nzoza ndarima hama nsubire ndabafungurire nkuko byahora. Ndashimiye umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi adufashije kuri ico gikorwa tugasubira kuronswa ako gatongo kacu. Nitwaje Maye Beatrice. Je nyuma y'ingingo ndagyewe cyane gose by'umwihariko kuko aho twari tugereye twara abantu no gupfa ko turapfa ahubwo bamwe n'ivyeze ndusoroma byari biguyeyo aho bwe gusoroma ngo ntiwinje ngingo yafashe ntiwinjira no kwinda nezerewe cyane kandi turaryoheye gose kandi turashima no mushinga naduregeje gateka kazi na muntu yatubaye hafi nk'umuvyeyi eka no muvyeyi atugiye imbere no muvyeyi kandi arashoboye kugira Imana eka dushimire Imana yamushoboje nayo nyene n'Imana nyene habwe icubahiro hamwe byose hamwe dushime simba kunje no shima mbere oya nukuri simba kunoshima. Aha rero musitanteri wa komine ya Gihanga we Leopold Ndayisaba mu ikete yiwe inimero 531 akaburungu ubusa 102 agakoni ne de akaburungu I agakoni 318 agakoni 2024 asaba abakorera muri ayo matongo bahurikiye mu makoperative gukinjura ataco barinze gusaba. Aha rero agaca yemerera ishirahamwe TSI kubandanya riharangurira imirimo yaryo ngo kugeza aho hazofatwa iyindi ngingo. Birarenze harimo umusitanteri harimo mu bari bagomba kugira ngo mukemo mutera kamakanya musabitona cyo twamusaba nabonye ari nk'umuvyeyi ni kubitagashi asura umuvyeyi ubugira kana tubera umuvyeyi kandi n'ubundi yari umuvyeyi rega nta kadacamo imba kamuciyemwe n'ubundi n'umuvyeyi natugirira imbazo none aduha amahoro tureke. Yego Ngendahayo Jean Bosco aserukira koperative tube mu iterambere ry'Igihanga ari naryo abo abanyagihugu baje kwitura umushikiranganje bahurikiyemwo ati hari gituma twazindutse twitura ubushikiranganje ati kandi mu byo tuyaze n'umushikiranganje ati dusubiye inyuma atunezerewe. Twazindukiye ngaha mu bushikiranganje
bw'uburimyi n'ubworozi amatongo n'ibidukikije ku kibazo twari dufise akarimbi naho mu societe ya no Tanganyika Sugar Industry hamwe na koperative y'iwacu bataragikura mu nzira kugira ngo tubabaze ingene bodutunganiza ko ari ingingo iheruka gufatwa tariki 27 z'ukumunani 2004 yaduhagarika kuja gusubira amatongo yacu, ariko baraduhumurije batubwiye yuko baza kubimenyesha musitani cyangwa buramatari kugira ngo yuko twosubira ku mirimo ko vuba bwango ubushiranganje bwenyene azihagurukira ari kumwe n'abo bikorana mu kazi kuza kudutunganiriza nawo mu akarongo hegitari z'igihumbi akoreramwe ku mutumba wa Gihanga, natwe tugashikirizwa ahasigaye muri koperative tukahakorera umutekano ntangere. Turashimye cyane nkuko twari twarabituye bitarike 30 z'ukwezi kwa mbere yari yarungitse umuhinga aza kuraba aho karimba aho kari, yatubwiye ko azogaruka ikibazo twacakiriye neza cyane. Nawe nyine yadushimiye ukuntu twabyitwayemo ko twashoboye gutumbera aho nyine twabiza gutumbera. Murakoze. Yari komite ya koperative hamwe n'abanywanyi twashoboye kuronka ingene biyunguruza barenga bashika hafi 100 barenga gatoya. Bo n'imiryango ishika hafi 300 twatanguye gukorera ngaho kuva kera, turiyunga kugira ngo dushobore gukora imiserege, dushobore kugira aho tudodora tukaronka ingurane zo kugira ngo tugure amafumbere, duca duhurikira rimwe hamwe rero kugira dukora iyo miserege dushobore kuronka umwimbo kwiye kugira ngo bene gihugu bafungure neza bongere baronke n'amafaranga nkuko ari intumbere mukuru w'igihugu ku mufuko woronka amahera umunwa nawe ukaronka icuki. Vianney Ndayisaba umuhuzabikorwa ku rwego rw'igihugu mu ishyirahamwe Arishoto, ishyirahamwe mu byo riharanira harimo kurwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu, ati naje gufasha kugaruza amatongo abanyagihugu bagira banyagwe. Cyakituze ngaha ni kibazo c'abene gihugu bo muri commune ya Gihanga intara Bubanza kwigenekeza ejo ku munsi wa gatatu hari tariki 28 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 baratwituye twumvise amatelefone cana ko ndetse bamwe turabakibaca rusanga ku biro bavuga yuko babuze aho baca nk'abaragatakazi na muntu muri Arishoto twobashikira imbere kugira tubatabare, aho musitani wa komine Gihanga yarasohoye ingingo ibaka amatongo yabo bari imirimo kuva kera, mbere bafise n'urupapuro rw'umushikiranganje ku mwaka wa 2001 uko baratweretse rubegura amatongo abakorera mu cyo gihe. Musitani yasohoye ingingo rero ayabaka aca yaha yindi shirahamwe yitwa Tayisi rirongowe n'umuguzi atunga yitwa nawo Mubarankiritsa, ababwiye yuko atari mu usaba no guhonyorayo, ndetse tumaze gukurikirana iyo dossier twarabumvirije ku munsi w'ejo kuwa gatatu niho tumaze gusanga musitani ingo yafashe yakabene gihugu amatongo ataho bashafise ko musitani mu ngo dufise no munsi zigenga amatongo cyo no kwitwa code foncier y'u Burundi, musitani wa commune ntaho bashafise bwo gutanga kwa kitongo umwene gihugu asanzwe arifise bisho mategeko akarishikiriza undi muntu. Gusa musitani cyare kuriwe yubahiriza ingingo y'inzego mu gihe musitani gishame Tayisi yari arekure gusa n'ucyo ajejwe ashoboye nuko ahantu ubushikanganje bujojeje amatongo bitukikije mu bworozi ho bahaye uwo muguzi atunga na wum niho ubahiriza gusa muga ntafise uburenganzira gufata handi habe n'igihugu ahamugabire, kuko ntaciye kure niho twaca tumaze kubona yuko abene igihugu uwo muguzi atunga yitwa na wum yahawe hegitari 1,100 muri Gihanga yahawe 1,000 wo kuri Mikacu, muri Mutimbuzi atahabwa 100 yo kugira pepiniere. Muri ico gihe tumaze kubibona twaciye ejo telefona nyakwa mushiranganje uri n'ubworozi byaje bari gutanga amatongo, turamubaza yuko ati mustaneri harabe n'igihugu bo mu matongo ningo mustaneri yavuze ko batazwa guhonyorayo. Mustaneri afise ubasha gufata turabe mustaneri abe n'igihugu matabare
amateko yisungwe ko musitani ntawe basha afise mubahirize gusaba yuko aho hawe na wumu kuri tumaze gusoma twasanze ari tongo yitwa Tanganyika Business Company TBC Tayisai nayo nta gipapuro na kimwe ifise itonga aho hantu no munsi mushikanganje w'urumyi n'ubworozi yaje yatwakiriye ndetse yashashiraho komisiyo harimwo twakiriye n'umunganizi wiwe Stade Ministre ndetse n'umuyobozi mukuru Directeur General ajejwe ivy'amatongo biba twakiriye kumwe n'abahanuzi b'umushikanganje aje amategeko rero baraduhumurije je ndashimye kubwira nko muri Arishoto Arishoto n'ishamwe n'agatakaze na muntu none babwira umunsi ko nezerewe kubona twavuye dushika ho vye vyarabaye akajagari na umuyomora bene igihugu imiserega azibira imirima momora utungane mugakora n'ubahaguma bandanya turashimye kubona umushikanganje w'urumyi n'ubworozi dukikije afashe ingingo aduhumurije yuko icajejwe ajejwe bene igihugu arashaka kwemera ka bene igihugu batotezwa na kare akene kugwiza umwimbo aratuhumurije tuvuye tusezanye yuko bene igihugu basubira ku kivi mu mirima yabo atawanja wangura atawusura kubirukako ingirwa mustanteri gushikisa nta gaciro gifise agaciro kamaze kuyakwa nta gaciro na gato ifise rero ndagiye yicaye kubona bene igihugu nk'aba twe muri Arishoto duharana neza bene igihugu kubona bene igihugu nk'aba biruka mu matongo bakora kubona nanje basubijwemo ushanganje bidukikije n'ubworozi turamushimiye ndetse n'umunganizi wiwe n'umuyobozi ajeje amatongo kuko batwemereye yuko vuba na bwango agiye kwishikira wenyene mushikiranganje wenyene kwizina giye ku rubuga kugira ngo abene igihugu ubahirizwe ndetse akajagari gahagarare amene igihugu wona wumu akugira yu aho bamuhaye leta muhaye nasoye kuvogera abene igihugu ibisigaye vyiwe tubivuga ko nivyo mushikiranganje byo twabikengurutse mu majao make muri Arishoto hama tukabwira abene igihugu baje bakanda ikivireyo biteza imbere bagwiza umwimbo kandi mugabo nabo nyene bubahiza n'amategeko icambere rero abanyagihugu basanzwe bahurikiye ma koperative barimiye aho hantu bagiye rero bakengurukiye umushikiranganje mu byo hajejwe harimo uburimyi n'ubworozi.